Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ntanu kwezi uhoraho ubwiwe niwe muco waho kandi ngo Yohana ngo acabona bacunguye baririmba bafise amashami bigazi ngo bavuye mu moko yose mu mahanga yose kwisi yose ku mpande zibivuga ngo bari bavuye muri ya nationalite muri bwa bwene gihugu mu bihugu bitandukanye baje gusangira akaranga ka bene gihugu bijuru kuko babihereye kwisi bakizeye birahimbaye cyane. Amen. Nuko tubandanye mu kiganiro cacu ariko nashaka ndababwire na jewe abantu bariko baradukurikira Uburundi ni bwiza kandi buraryoshe kubamo kwitwa umurundi urashobora kuba witwa umurundi ufise ingeso nziza uri umwana mwiza abantu bose bavuga yo murya muntu vraiment n'umweranda ariko ukaba utarakira Yesu ukaba utaravyatuza akanwa kawe ngo wemere kwegukira ubwo bwami bundi n'ubwami buryoshe n'ubwami buzohoraho none Uburundi buzohoraho ico sinibaze ko tuzafutugihiriza ko ntibuzohoraho Burundi ariko ubwami bw'ijuru nubwo buzohoraho. Igihe cyose wicaye wame wiyumvira ngo iherezo ryanje niriye ni wasanga ufise iherezo urondera ikitagira iherezo kuko ikitagira iherezo kiri muri Yesu Kristo kiri mu kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamwimika kuri nosi turi ngenzi mu Burundi turi ngenzi muri Canada turi ngenzi muri Etats-Unis turi ngenzi aho buri hose uri kuradukurikira si wawe ariko rondera ikindi gihugu uzojamo ibihe bidashira. Urakoze kubona wadukurikiye kandi tubandanye n'ikiganiro cacu muri kino gice kindi kivuga ngo mbega Leonidas turiko turavuga ibintu bijanye n'igihugu co mwijuru. Ico gihugu co mwijuru duheje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza tuba twemeye ngo turemeye kugukorera Yesu ntidusubira gusa n'abisi ntidusubira gusa n'abarundi turafise igitabo Bibiliya Imana cyaho amajambo yahumetswe n'Imana tugenderako niyo mategeko niyo madroit niyo mafaveur niho hari vya bindi vyose tuba twise abantu bituvuga ko turaba ambassadeur ambassadeur rero dushaka kuvuga rero twebwe turi kunosi tugenda bimwe waruheje kutubwira tugenda dushaka guserukirwa bwami bw'ijuru ngaha kwisi nibiki dutegerezwa gukora hariho ivyo dutegerezwa gukora. Yego cyane ndakunda Bibiliya ijambo ry'Imana nari namye mvuga nti kuva kera Imana yamyitoraniriza ihanga ishira mu gihugu rero uko Imana yagiye iratoranya abisirayeli harageze igihe vraiment birabananira irabaha n'amategeko bwa mbere yahaye ibyagezwe 10 Mose barabikora birabananira hanyuma baragerageza barashira ko nibindi ku buryo byarenze 660 birabananira hanyuma Imana icifata ingingo yo kurungika umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Uyo rero muri we niho dushobora kwitwa abana b'Imana abantu bafise ibibagiga kandi batobishobozwa nawe uko yavuze ati ni byiza ko ngenda umva yaraheje kuducungura ariko arabwira abigishwa biwe natwe biturabo no munsi ati kuko niyo ntagenda umwitsa ntazoza muri mwe ati uwo mwitsa niyaza azoza bigisha abemeze ivyo kugororoka be n'ivy'amateka ivyo kuvuga ngo ivy'imanza abemeze n'ivyicaha ubu bwami turimo rero n'ubwami twemera ko iyo twakiye Yesu n'umukiza w'ubugingo bwacu tuca twemera kuba abo kumushingira intahe abo gushingira intahe umuntu we wavuze ijambo ryiza uti abambassadeur mu bisanzwe nk'abambassadeur baserukira igihugu cacu ahantu barakwiye ko baboneka bagira ikintu kibereka ko n'abarundi si kuvuga ngo yagiye mu bayisilamu ngo acaba umuyisilamu ugezeyo ukazomuronde ukamubura ari umurundi agumana uwo muco w'umurundi iyo ariyo inyifato yiwe imvugo yiwe vyerekana igihugu ciwe aserukira. Natwe guhera mu isano rya kera hajya mu gusubira mu vyagezwe 6 niho gusubira mu vyagezwe 6 tubona Imana yariko irabwira abisirayeli ibabwira iti ibi nivyo vyagezwe
n'amategeko n'imanza bishizwe uhoraho imana yanyu yategetse kubigisha kugira ngo muzovyitondere mushitse mu gihugu mugiye kujabukiramwo ngo mucegukire. Icambere ngo mwubahe uhoraho imana yanyu, mwitondere n'amabwirizwa yiwe yose n'ivyagezwe vyiwe vyose ivyo ndabategetse mwe n'abana banyu. Cane cane ku murongo wa 4 avuga ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, uhoraho niwe mana yacu wenyene. Ico ni cambere, kwizera imana ko ari we muremyi wacu, niyo yaduhaye ubuzima, niyo ituma dutambuka. C'est grâce à lui que nous faisons le mouvement, c'est grâce à sa lumière que nous voyons la lumière. Umuco wiwe ni utuma tubona umuco, ubuzima bwiwe nibwo butumye dufise ubuzima, tukabona ko imana atakindi twoyibangikanya, imana ikayambere. Kandi ikivuga iti ko rero mwemeye ko ari je mana umuremyi kandi uhoraho, imana ihoraho, nuko ikindi ikibabwira iti mukundisha uhoraho imana yanyu imitima yanyu yose. Cyo icambere, gukunda imana gusumba uko dukunda imiryango yacu, gusumba uko dukunda ahantu hari amatungo yacu, hari amaronko haturonderera. Dukundisha uhoraho imana yacu imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'inkomezi zacu zose. Hanyuma ngo muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muzo yahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, iyo muriko muragenda mu nzira, iyo muryamye n'iyo muvyutse. Muzo yabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'icibutso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzo yandike ku bishimajyango vy'inzu yanyu no ku bikingi vy'amarembo. Hanyuma mbere hano Imana yabwiye Yosuwa ngo yuko ivyo muri ico gitabo uze wame uvyigisha abana bawe, mu birimbure mu gitondo, ku murango, iyo mugenda, ngo niho ivyawe bizogenda neza. Donc aha muri make ibi vyagezwe bivuga ngo kubaha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirafise iryo biravuga iti kirazira. Kirazira ko umuntu w'Imana agirira nabi mugenzi we. Aha mabwirizwa Yesu bariko baramubaza abafarisayo bati tubwire ibwirizwa rikuru, yavuze ngo irya mbere ni irinyene yaciye agarukako, kundisha uhoraho imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe n'inkomezi. Irya kabiri, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ati ya mabwirizwa 10 yose amwe ni wakundisha imana umutima wawe n'ubwenge bwose n'inkomezi, ntuzoyibangikanye izindi mana. Ivyivuga ntuzoza kubaza izindi mana ibindi bishushanyo. Ni wakunda mugenzi wawe ntuzomugirira nabi, ntuzomubeshera, ntuzomwica. Rero Imana iradusaba ko iri jambo ry'Imana, ibiri jambo ry'Imana twaronse turyubahe turigenderemo. Ikindi mukumvira ijambo ry'Imana, Imana isaba ngo muri umuco w'isi kandi muri umunyu w'isi. Kandi ngo itara ridometswe rigashigwa hejuru, ngo ntirija munsi, ntiryoja munsi y'imeza ngo barifushe kwisimbo, rija ahantu rikaboneka. Akamaro k'itara karahambaye, naha turi hari amatara, mugabo itara ryose ribonesha aho riri, ico kirahambaye. Jewe ijambo ry'Imana rimpamagarira komba umuco aho ndi mu muryango wanje, aho ndi ku kazi, aho tuba muri quartier tubana n'abandi canke mu mihana, ahantu Imana yaguhaye ukore igikorwa cose, aho udandariza. Imana ahantu yagushize niho igomba kwitara ryawe riboneka. Nimbara abadandaza baboha iminzane, wewe wakaca bakarorero kugira umunzane w'ukuri, ko birivuga ngo umunzane usese umunzane donc ubesha ngo nigisesema kuhoraho, ngo ariko ikiro c'ukuri kiramuhimbara. Nk'ivyo ico nakarero ka mbere. Ikindi Bibiliya yavuga ngo turi umunyu w'isi. Umunyu ibintu vyose biryoshwa, numva bavuga ngo umuryosha. Ibintu biryoshe vyose bibaho babitetse bitarimo nakunyuna gake yuca wumva ko ataburyohe. Ikindi umunyu urabuze ibintu ko bitituka bipfa bibora, urafise akamaro kenshi. Hariho n'umunyu ushobora kuba umuti. Rero Imana igomba ngo tuba umuti mu kibano cacu kigwaye. Ishaka kubirura mu kibano cacu bisosa. Birura nibiki? Kwa gwanko, bwa busuma, kwa kubesha, kwa kwikebana abantu bahagaze kuri ibi canke biriya, ivyo vyose bikavaho. Rero Imana iduhamagara ngo tuba karorero, twigane Imana nk'abana ikunda.
murakoze cyane tubandanye n'ikiganiro cacu muraje kumviza ibyo batubwiye ko tukwiye kuba umunyu tukaba amatara aboneshereza aho turi mu kazi kacu mu byo dukora byose ntidukwiye gusa n'abisi dukwiye kuza turaraba tukisunga umwami wo muri ubwo bwami twe turabana b'ibwami twe dukwiye kugenda nk'uko abandi bantu bagenda nico gituma ijambo ry'Imana ridusaba yuko tutagenda nk'abisi ariko tugenda nk'abana b'ibwami kugira ngo ibyo dukora nubwo tutogira ijambo rimwe tuvuga bireshe babandi tubana nabo bakunda ubwo bwami mu kiganiro cyacu twavuze ngo bategetswe gukunda ubwami rero ntibokunda ubwo bwami batabona wowe urusa n'umwana w'ibwami ntivyo kunda kandi ivyo navyo birafise inyungu bifise inyungu izihembega Leonidas icambere inyungu tugira hariho amahoro yo mu mutima amen ku vy'ukuri iyo udatsindwa mu mutima wumva utsindanishirijwe iyo uriko urakora ibibereye n'ibitunganye uragira amahoro ikindi abantu barakwizigira nabo abantu baravuga bati vy'ukuri duhamagaye umuntu atazovuga ikinyoma ujya muntu w'Imana niwe duhurizako ikindi ciza urumva yuko ibintu byawe bitakuboshe ibintu byo mu buzima bwa misi yose ufise ni ikintu Imana yaguhaye ngo ufashe n'abandi ku mwanya muto w'ingenzi zo mara kwisi ntiwumva yuko ivyawe mu buhanye navyo uzopfiraho sinzi inkuru bigeze kuvuga mu gihugu ko ariyo ngo umuntu yapfuye amafaranga yose ngo ashira ahantu ngo yamuhambane afise abantu umutingo w'umutima rero w'abantu b'ubwo bwami bw'isi ubwami bw'isi akibaza ko n'igihe zoba yarapfuye amahera yiwe abandi batuyakoresha ariko umuntu yakijijwe agira amahoro agira urukundo agira umunezero abantu bahuye bose abona ati Imana warakoze kuduha abarundi warakoze kumpa ababanyi nk'aba kuko n'abarundi bonyine bavuga ngo umuntu ngo yitoraniriza ngo umugenza ariko nitoraniriza umubanyi bire bacu bavuga ngo umubanyi niwe muryango rero by'ukuri iyo wakijijwe ibi vyagezwe vyananira abisirayeli bikabagora bakama mu bihano iyo umaze gukizwa ukakira Yesu mwene umukiza w'ubugingo bwawe aguha mpemu yera ugaca usanga vyagezwe wabishikije utagize nta kigo kubera uzusanga amajambo y'Imana ofisa avuga ngo ukwica ugasanga ntaho vyoba bigica kwanka abantu ugasanga ntaho vyoba bigica kwikunda we wenyene udakunze umuryango canke abandi ugasanga nta kibanza biba bigifise koko warabaye umwana w'Imana warimutse muri ca gihugu twogeranya na Egiputa uri mu gihugu c'ubwami bw'Imana rero ikiranga ubwami abantu baragenda gutora ibintu nawe iwawe abantu baratoraho impanuro urashobora guhanura abantu vyanse mu rugo urashobora guhanura abana vyanse indero vyananiranye ukoresheje ijambo ry'Imana urashobora oya nawe ukumva hari abavuga ngo umudendezo canke umwidegemvyo ukumva by'ukuri amahoro adasanzwe hari ikintu gihambaye n'amahoro yo mu mutima igihambaye saya maronka abantu bumirako kuko abantu barayafita bari umugabo n'umugore bakayapfa abavukana bakakwicana bayaniganira mugabo amahoro yo mu mutima Yesu yavuze ngo jewe singaba nkuko abisi bagabo ariko jewe aya mahoro yanje ndayabagabiye yera duhaye amahoro rero ayo mahoro ivyamwa vyayo turabijya ko tukiri ngaha ku isi biraduha n'amagara meza iyo vy'ukuri utamana umwijima utamana umutima mubi ku bandi utama widoga ufise umutima wo guharira nk'ubwo bwamu urumva ko abantu bose nabo guharigwa kubabarirwa nkuko nawe Yesu Kristo yakubabariye ko rero umaze kwemera gutanga imbabazi uca wumva ufise amahoro we warabohotse iyo ni inyungu nini kuko abantu benshi bajana umujinya mu mitima kubera ibi bagiriwe ibyo bagiriwe nabo mu rugo ibyo bagiriwe n'ababanyi ibyo bagiriwe n'abandi babarongoye mugabo waramaze kuba umwana wa buno bwami birivuga ngo nimutaharira abandi naso mwijuru nawe nazobaharira rero biri n'inyungu kuri santé physique kuri santé mentale na santé spirituelle sinzi ko nabivuga mu Kirundi kumererwa neza mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'impwemu ni mu buryo bw'ibishobisho vyose birimwo inyungu akagakiza rero icambere nukwakira Yesu nk'aho n'umukiza w'ubugingo bwacu tukaba abana b'ubwami urupfu ntirufise ubushobozi kubameze batyo ni passage yo kurengana kugira ngo urindire igihe inzambi zovuga hamukabana n'umwami
hambavu rero y'ubwo bugingo budashira ari inyungu isumba izindi nyungu zose, hari izindi nyungu zo mu buzima bwa misi yose zishobora kubagwagiza tukazibona tuti n'ukuri niho vyavuye. Kindi yindi nyungu hariho umuryango w'abana b'Imana, ugasanga urafise abagenzi kabisa n'umuntu yari nyakamwe kubera kijigwa kakira Yesu mwe n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ukaje usanga yararonse abantu batanzi yatarabafise, yararonse abantu yogeranya na base wabo beza bamufasha, hari n'impfuvyi imbere kubwo kwizera Yesu Kristo. Imana usanga yamuhaye abavyeyi badasanzwe mu mwami bakamufasha agakura akazohava agera igihe arira n'abandi. Ngira nawe uramaze kumva abantu bashinga intaye nkizo bati kubona aba bavyeyi bari barakiriye Yesu, twararonse ivyamwa, baraturera nk'abantu batwonkeje kandi bari abantu badutoye. Ivyo rero ni inyungu nyinshi zibaho kuronka umuryango munini w'abana b'Imana, mufashanya, musengeranira. Ikindi ntubucisangije imitwaro wenyene. Bibiliya iravuga ngo ikoranira imitwaro kuko mu mikoranire imitwaro twinayikorera Imana kuko iratubaba. Numva inyungu zo kuba kwa Yesu ari nyinshi kandi sindanageze ni ca gatanu canke ca 10. Ariko igikuru mwakivuze, igikuru ca mbere kiriho mu buno buzima nuko umuntu yamenye Yesu, si umuntu agenda yiganyira. Ico kiraryoshe kubera ko muri nosi inosi yuzuye amaganya, yuzuye imibabaro, yuzuye abantu bari frustre, umunezero w'isi n'uwakanya gato, ariko kwa Yesu hari amahoro adashira y'ibihe vyose. Amahoro mu bibazo, amahoro yo mu ntambara, amahoro atanahamwe uyakura. Hari umunezero, hari ushaka kubona hano ko baratwenga kumubaza mwe mu twenga kubera kandi abantu bose bashavuye, abantu bose bafise imijinya, ukibaza ati bana abantu kweri sinzi ibintu bari mugabo ni kubera ko bafise Yesu. Ico cyo kintu gikuru cyane mu ngabire uronka winjiye mu bwami bwe mu ijuru, niyo ngabire ya mbere. Kandi n'ijambo ry'Imana rivuga neza kabo amaze kukumenya araheza akakuduza amahoro, akakuduza umunezero. Uwo munezero nayo mahoro bigatuma ubandanya muri urwo rugendo wumva wagukiwe, wumva unezerewe Imana, kandi gukunda Imana biraryoshe bene data. Muri kino kiganiro cacu no munsi twariko tuvuga ivy'ubwami bw'ijuru, ntitwobihera heza tutabwiye abantu ingene ubwo bwami bw'ijuru nuno munsi bukiriko burahamagara abantu bose ngo nimuze abarusha n'abaremerewe, mwebwe murusha. Igihe jambo ry'Imana ryavuga ngo mwebwe abarusha n'abaremerewe, igihe Yesu yavanga abarusha n'abaremerewe nibaze ndabaruhura, nuko yereka abwira abantu bari mwisi. Kandi bari mu Burundi, bari muri Canada, bari muri Etats-Unis, bari mwisi. Ariko yabwiye ngo nimuze. Kuvuga ngo hariho appel, hariho aho tuja handi ni muri ico gihugu. Kandi nkuko nabivuze, Imana iradusaba ko tuba abizigirwa kwijambo ryayo. Iradusaba ko une fois tushitse muri ubwo bwami duheza tukaba abo ambassadeur, ba abantu babera umuco, baguma bahagararisha ijambo ry'Imana rivuga, baguma benkarna ubwo bwami. Twe nturabana bisi, twe turabana bwami, nuvuga turaba prince n'aba princesse, turabantu badasa naba, nuvuga ndushaka kwigenza nk'abisi. Igihe cyo turiko tugenda nk'abana b'ibwami, imico yacu iko tugenda, uko tuvuga, uko dukora, nituja ahantu hariho hose, nidukora ibyo byose, nitugendera hariho hose. Nk'uko mu ambassadeur w'igihugu kanaka adashobora guparikinga imodoka kuri bata, natwe gute turafise aho tudashobora kuja kubera turabana b'ibwami. Inyungu zirahari bene data, ivyo duhamagarirwa birahari. Kandi nitugende hereza kino kiganiro umutumire wacu atatubwiye ko abatazokwitaba iyo appel, abatazokwitaba iryo jwi rihamagara rivuga ngo ngwino ndabaruhure, nabo nyene hariho les conséquences, hariho ibikurikira nibikiga mutumire wacu. Ku vy'ukuri abantu batazokwitaba uwo mutumiro mwiza ngo binjire muri buno bwami bagengwe n'amategeko yo muri buno bwami, mu nyuma Bibiliya ivuga ngo hama hazobaho guhekenya amenyo bicuza ngo sinamenye. No kuvuga by'ukuri bazoja mu mwiza wibihe bidashira, bazoja muri gehinomu abo bantu n'abatindi. Kandi mu Burundi baca umugani ngo umutindi yanka umukunzi. Uwo mwami yitwa Yesu, ikintu wavuze cantangaje kandi cyanyibukije ni najya amajambo yo muri Matayo 12:8 ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremewe ndabaruhura. Abataje ku uwo mwami baguma barushe, barahomba uburuhukiro bwo mwami Yesu. Niwe sabato yacu ibihe bidashira.
abo bantu amaganya arabaremera, ubukene burabaremera, ibintu byose by'inzigira baremera, amanyamara baremera. Abo bantu nukuri bamana umujinya, bamana amagorwa ngaha ku isi. Kandi ho na bado mugani umuvuga igiswahili igihe inzamba yavuzeho uwo mujinya wabo uzohura n'umuriro w'amazuku. Bibiri ivuga ngo umugabane w'abo bantu ngo ni ikiyaga caka umuriro, ngo nirwo rupfu rwa kabiri. Ariko rero abo bahuhoraho bo bazoba bakaka nk'inyenyeri. Abemeye kuba mu bwami bazoba muri wa muco umunezero w'ibihe bidacira. Rero vy'ukuri notumirira abantu batwumvise ntibarindire kino gihano, kuko nk'uko na Paulo Abaroma yababwiye ati umuntu wese agamburukira abaganza, ariko aravuga ngene bagamburukira ubu bwami bwaha mw'isi. Aravuga ati abo bantu bose bashizweho n'Imana. Kandi icyo natwe turakibwira abakijijwe tukiri ngaha ku isi twiteze umwami Yesu, ivyo biraturaba ko tugamburuka. Ivyo byo turabihurirako n'aba bantu bataraja mu bwami bw'Imana kuko baba arabo mu gihugu. Ariko inyuma y'ibi wa muntu utakiriye Yesu gisomwe n'umukiza w'ubugingo bwawe, nukuri nta mahoro. Birivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha, ngo ni kuhoraho agize. Rero ngo abakora ibizira, ibijora, abantu bagumye mu vyaha, umugabane wabo n'urupfu rwa kabiri, rwo nago no muri rutazima. Aho rero no vy'ukuri twovuga ngo birukire wa mutumiro w'Imana, wa mutumiro wo muri Matayo 11:28 uvuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Jewe uwo mutumiro maze ko witaba narumvise umunezero mwinshi cyane. Ewe aha wari we wese ngaha ushobora gutura umutwaro umwe. Mugabo ngo abantu bose barushe n'abaremerewe ngo baze ngo baremeke imitwaro kuri Yesu. Hariho umuntu ashobora kukubwira umutwaro woroshe, nkeneye itike ryo kuja hanaka uti sawa. Mugabo imitwaro y'ubuzima tuzi uko imeze, imitwaro y'ingo, imitwaro y'abana, imitwaro y'akazi, imitwaro y'igihugu, imitwaro y'amagara y'abantu, imitwaro y'ubuzima bwose uzi. Yesu avuga ati ni muze kuri jewe mwese abaruhijwe n'ivyo ndabaruhura. Icambere kwisi umuntu atakiriye Yesu Kristo aguma arushe, ari mu magorwa, ntagiye uburuhukiro, nta mwidegemvyo. Naho yoba twenga, naho yoba agatamba agashiramwo n'ikindi kintu ngo anezerwe yibagire, bavuge ngo tube turibagira, naho avyibagira busha vyagarutse vyose. Mugabo wo Yesu ahariye aramuremurura kabisa, avuga ngo nzosibanganya ibicumuro vyanyu sinzovyibuka n'ukundi. Aho rero uca widegemvya, niho tubona abaririmbyi bavuga bati ubu ndidegemvya. Nukuri kuronka umwidegemvyo wo mu mwami wacu Yesu Kristo n'umugisha mwinshi. Ariko kutaronka uwo mwidegemvyo wama mu mubabaro, wama mu maganya, wama suhuza umutima, wama wikeka abantu bose, naho ukatebukikeka n'abantu bo bayincuti, wamana ikibibazo vyinshi hirya, ukamana ubwoba mu mutima, ukamana ubwoba bw'inyuma, ugatinya gupfa, ugatinya no kubaho. Ayo niyo maherezo y'umunyakibi. Akavuga ati kubaho n'ubugese, ati no gupfa naho akamana ubwoba bwose. Mugabo Paulo avuga ati ndi muri Kristo, kubaho ni Kristo, no gupfa ni Kristo, mbere n'urupfu ruzombera inyungu. Ariko Paulo avuga ati ibindi vyose vyahora ari ubuhombe, ryarishano, kugeza aho ndonse kibirengeye yitwa Yesu Kristo. Abarundi baravuga bati kiruta ikindi ngo ni nyana y'inka, ariko natwe ikiruta ikindi, ikiruta vyose no kwakira Yesu nk'ayo n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abatamwakiriye naho bogira indege zimwe yama Boeing manini, naho yogira amato menshi, naho amazu yoba menshi, umuntu adafise Yesu bazosoma CV gusa ku munsi yo kumusezera, bizuba bihereye ngaho. Azuba yiteze urubanza Imana izocira Satani n'abamukoreye. Ariko nuwo nka bike canke vyinshi mugabo uri muri Yesu, usoma CV yawe ntibizoba biheze, uzozukira ubugingo budashira n'umunezero umugambi bw'Imana.
amen. Murakoze cyane. Amen cyane. Imana ibahezagire kuri namwe bahezagire. Kuri n'amajambo tubwiye mukabubwiye n'abantu bako baradukurikira kandi turabashimiye cyane. Nanje ndabashimiye gose. Mwakoze cyane namwe mwese bakunze ibiganiro bya HTV kuri kino kiganiro mwako murakurikira nkuko muhejeje kuvyumviriza n'ubuhombe. N'ubuhombe kuzobura ivy'inosi ukabura n'ivy'ijuru. Cyo gituma ukwitaba iyo jwi rihamagara rivuga ngo ngwino. Ngwino. Ntihaza baremerewe gusa. Ntihaza barushe gusa. Haraza n'abandi bose bibaza yuko vyatunganye muri inosi. Kubera ko amaherezo y'inosi ni hahandi muri wa muriro waka amazuko. Ariko ni watumbera Yesu. Ukamubwira Yesu, ukaza imbere ya Yesu. Iherezo ryawe rizoba ry'abagororotse. Rizoba ryaherezo aho tuzojana mu ijuru. Ni Kristo ko turavuga kuri bwabwe n'igihugu bwo mu ijuru abakristo barafise aho bazoja kandi muri ahantu tuzoja tuzogana turabarundi gusa namoko yose igihe yaje ku musaraba ngo yikuma kumyeka amoko yose amahanga yose ndi kuvuga ngo abantu bose bamwemeye bita abakristo dufite izina rimwe ry'abene igihugu twitwa abakristo ni kuvuga nta muzungu nta mwirabure nta muhindi nta moko abaho twitwa abakristo abo nibo tuzoja mu ijuru kandi wowe sukura dukurikira turaguhamagariye ku turagotanze uwo muhamagaro ukoza muri ubwo bwoko bw'abakristo abakristo n'abantu bakora ibintu vya Yesu n'abantu bizera Yesu bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kandi bakagendana nawe bakakora ivyagomba bagakurikiza ivyagomba abo nibo bitwa abakristo mwakoze mwese mwakumira kwikira kino kiganiro ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu aba hezagire. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.